sing for the rest of my life. Ndabahaye ikaze mwese muri komera televiziyo itaje muri kino kiganiro cuno munsi kiganiro kidasanzwe aho tukuvuga kujanye na Pasika. Ndazi ko ahantu hatandukanye ku isi bari mu bihe bya Pasika, hariho bamwe bahimbaza mu buryo canke mu bundi buryo, abandi bakayitahura mu buryo bwabo, abandi mu bundi buryo babitahuramwo. Ariko ndizera ko bice mu kiganiro cuno munsi tuza gutahura twishimira ijambo ry'Imana Pasika icarico mu buryo bwagutse, aho yavuye uyu munsi mbege guhimbazwa gute. Rero turafise umutumire asanzwe abimenyereye, nashaka bwa mbere ndamuhe kaze atangwe done ko dukurikirana gutyo tubandanya n'ibijanye na Pasika. Murakoze cyane. Nitwa Nitunga Cyrille, ndi pasteur mishengero apostolique Pentecostal Church of God ikorera mu Gihosha, hanyuma nkaba ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana mu makaminuza. Ego. Murakoze cyane kubona mwashoboye kuza muri kino kiganiro cuno munsi, aho hirya no hino ku isi bari mu bihe bya Pasika. Ariko bice muri kino kiganiro nshaka abantu bashobore kuronka ugutahura kana kujanye na Pasika. Ndizera ko usanzwe uri n'umupastori ukaba n'umwigisha mu makaminuza atandukanye mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Ndizera ko hari byinshi muza kutubwira kujanye na Pasika. Mbega iyo bavuze Pasika mushobora kuduha insiguro yayo? Urakoze cyane. Ijambo Pasika umuntu agerageje kuraba mu kazinuzi canke mu majambo y'igihurayo, ni jambo ridatahuritse gose, mugabo rivuga ahanini kurenganywa ivyago, gutabagwa, kugira umutekano. Niyo Pasika. Hanyuma mugabo muri rusange turazi ko ari umwe mu misi mikuru abakristo bahimbaza hamwe n'abayuda bahimbaza. Ego. Murakoze cyane. Ndizera ko dukirana bashobora kubitahura mu majambo yegeranye yuko Pasika ari kurenganywa ivyago, ari gutabagwa, ari nakaruhuko. Ndizera ko ariko arakingana cuno munsi benshi baza kwakira gutabagwa, ego, akaruhuko no kurenganywa ivyago. Ego murakoze cyane. None Pasika uno munsi bariko bari mu bihe bya Pasika nyene, mbega mushobora kutubwira inkomoko yayo? Urakoze cyane. Inkomoko yayo iratangaje gose, kubera hari gihe Abisirayeli babaye mu bihe mu gihugu ca Egiputa nk'abaja. Ubwa mbere bari bagiye nk'umuryango bahunze inzara, mugabo nyuma baraba benshi. Hanyuma haragiye igihe rero umwami waho, umwami Farao, abona iryo hanga ryabaye rinini, rero n'umutera n'ubwoba ko rizohava gifatanya n'abansi. Hanyuma aratangura kubakoresha ibikorwa biruhishije, wisoma muri Kuvayo rimwe. Hanyuma haragiye igihe rero abo Bisirayeli bararuha, bararira, baratakambira Imana ngo batabare. Hanyuma hageze ko Imana batabara, Imana yaciye ihagurutsa umugabo witwa Mose kugira ngo agende kubarokora abakure muri ubwo buja. Mugabo imbere ko agenda, Imana irarunyikana Mose ibimenyetso kugira ngo Farao abarekure, hanyuma banza kunana. Habaye rero kimenyetso kigira 10, icago kigira 10, aho Mose aho Farao yavuye abarekura, ni muri rushago ri10 nyene harimo Pasika. Ni kuvuga Imana imaze kureka Abisirayeli, Farao akakomanaza umutima. Mu nyuma Mose yaramubwiye ati hariho rero icago canyuma igomba kibashikeko, hanyuma baca barekura Abisirayeli. Kugira ngo rero Imana kugira ngo Farao abarekure, ni hari icago kigomba kize giteye ubwoba. Aho Imana yavuze ko igomba ironyi ku marayika yice abana b'imfura, ibikoko vy'imfura bari batunze. Hanyuma ico cago rero kibone kwemeza Farao kurekura Abisirayeli. Mugabo ku Bisirayeli Imana yacibwira Mose ati bobo ni babaga umwagazi w'intama, hanyuma amaraso yaho bayasigiye ku gishimajyango canke ku muryango. Rero uwo marayika niyo yaza kurimbura abanyegiputa, araza kurengana, inzu yose aza kubona kwa ayo maraso. Nico kintu cyo kurengana Imana yacivuga ngo iyo niyo Pasika yanyu. Wisoma mu Kuvayo 12 kuva kuri 11 gushaka 13, ngo iyo niyo Pasika yanyu, niyo umareka yarengana mugatekana. Kandi muri iryo joro nyene baciye batekera n'ingoga, barajya iyo mwagazi bihuta, barajya n'imitsima itambiwe, no vuga imitsima itarimo revire, babigira bihuta, baca barava muri Egiputa.
na Farawo avuga ati nimumvireho kubera ivyago muteje abantu banje bapfuye imfura zipfuye mu gihugu birateye ubwoba ni nako kahise ka Pasika ego mbega hoho mu buzima abisiragiye babaho kandi mu myaka yagira kurikira mbega Pasika barahimbaza urakoze cyane usomye mu gitabo cyo gusoma byagezwe 16 ubona hariho iminsi mikuru abisirayeli Imana yabasavye ko bazoza barahimbaza rero Pasika wari umwe mu minsi mikuru kandi Imana yababwiye ati iyo Pasika rero n'umunsi mukuru usumbiyo yindi kuko iyindi ibiri umwe wari uwo kwibuka ngene bagiye bararara mu mahema mu bugaragwa uwo bise umunsi mukuru w'amahema uwi nawo bawitirira w'ivyimbugwa iyo minsi mikuru ibiri ntiyari ifise inguvu cyane ugerageje no kugereranya n'umunsi mukuru wa Pasika rero wa Pasika wari munini cyane wari wiganje wari mukuru Imana ivuga ngo umunsi mukuru wa Pasika usumbiye indi minsi mikuru yose kuko wibutsa ngene bacunguwe batabawe ibyago by'abarenganye mugabo kandi ngene bavuye mu maboko y'ubuja bwa Farawo murakoze cyane mbega hoho ko byinshi byagiye biraba ko byinshi byabaye mu sena bishasha wasanga kera harabavugishwa kandi babivugishwa ko mbega iyi Pasika y'uno munsi haraba barayivugishijwe ko imbere yo kushika ruva kubera iyo Pasika irimo ibintu byinshi irimo umwagazi utagira gasembwa irimo gutabagwa irimo kuva mu gihugu c'ubuja uja mu gihugu c'isezerano rero izo zose bifise igicapo kinini cyane ca Yesu ngene azoza ari umucunguzi ngene azoza ari umutabazi rero abavugishwa n'Imana bo bikintu kinini bahishuye bavugishijwe ko Mesiya azoza mugabo kandi Mesiya yahishurwa ko azoza kugira ngo akura abantu mu buja bw'icaha akura abantu mu ngaruka nyinshi z'ubuja icaha cabatayemo rero iyo Pasika y'Abisirayeli y'Abayuda cyari gicapo kinini cyane cerekana ico Yesu azoza aje gukora rero baravugishwa cyane kuri Mesiya hanyuma na Yesu kandi amaze kuza ariko arahimbaza Pasika arabwi nawe yatanzwe canke itanze ikimaze ciwe mu minsi mikuru nyene ya Pasika ego murakoze mbega kuvyeka Yesu Kristo imbere yuko haba ico gikorwa cyo gupfa cyo kuzuka mbega heco yavuze kuvyeka Pasika wewe mu majambo ariko n'abigishwa be canke abandi bantu ego urumva Yesu bwa mbere hoye nawe nyene yarahimbaza Pasika yaradugiye Yerusalemu agahimbaza iyo Pasika hanyuma mugabo hari ijoro rimwe muri Matayo 26 ariko arasangira nabo arababwira ati iyi niyo Pasika nyuma yanyu nsangiye ati hanyuma kuko mu minsi mikuru ya Pasika baratanga imyagazi amaraso agaseseka arababwira ati aya n'amaraso aseshwe aya n'amaraso y'isezerano rishasha agiye guseswa ku bwanyu rero Yesu hari ico yivuze ko yerekana ko iyo Pasika bahora bahimbaza cari cijije mugabo ko Yesu ariwe agiye guhinduka umwagazi ashesha amaraso kubw'abanyabyaha na Yohana umubatizi abonye Yesu yaravuze ati ngujya umwagazi w'intama akuraho icaca bari mwisi yego mwotubwira ukuntu iyi Pasika yashoboye kubaho yavuye hehe yavutse gute iyi Pasika y'Abayuda mu byukuri yavuye umutima w'Imana urabona abisirayeli bamaze gushika muri kiya gihugu c'ubuja barabaye ubuzima bubi baracinyijwe baraboroga hanyuma baboroze Imana irumva amarira yabo usonye mu gitabo cyo kuvayo 3 murongo w'indwi gushika ku murongo w'9 haravuga ngo uhoraho aramubarira ati abira Mose nukuri nabonye amarushwa abantu banje barimwo muri Egiputa numvise gutaka kwabo baborogeshwa n'ababakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora ndabakure mu maboko y'Abanyegiputa ndabadugane ndabajane mu gihugu ciza cagutse getemba amata n'ubuki kibamwo abanyamahanga batandukanye aha tubona byukuri ahantu Pasika
yavuye mu mibabaro, imibabaro abayuda barimwo, imibabaro abisirayeli barimwo, hanyuma bararira Imana. Mugabo kandi ukuntu Imana yahagurukije Mose, yamuhagurukije mu buryo bukomeye, aho imutegura, aho Mose aba by'ukuri umuntu yitanze. Mose abisirayeli baramugoye cyane, mugabo ubona Imana yari yamuteguye igihe kinini, imyaka burya Mose Imana yamuteguye imyaka 80 yego kugira ngo agende kurokora abisirayeli. Rero iyo Pasika by'ukuri yavuye kure, yavuye umutima w'Imana kugira ngo abantu bayo bacungugwe. Hanyuma kandi n'uyu munsi iyi Pasika tuko turahimbaza, aho duhimbaza ko Yesu ari umucunguzi wacu, yavuye kure cyane. Abantu isi yari iremerewe n'ivyaha, yari mu mwijima w'ivyaha, hanyuma Imana irungi ku mwana wayo kugira ngo aze gucungura abantu bave mu mwijima w'ivyaha, babeho ubuzima burimwo ubuntu n'ukuri. Rero ni Pasika ni umunsi mukuru canke Pasika ni ikintu kidasanzwe mu buzima bw'abana b'abantu no mu mutima w'Imana. Yego kenshi abantu bariko barabona Pasika baba bafite igicapo ca Yesu ari ku musaraba, ariko arakubitwa, acumitwa, yambaye urugori rw'amahwa, ava amaraso. Bafite ico gicapo ca ku musaraba, yavuze ngo byose birarangiye. Bafite ico gicapo c'uko yapfuye agahamba, hama kandi akazukana intsinzi. Mwotubwira kurya musaraba vyeko biraba? Ego by'ukuri Imana kubera ari umunyabutungane cyangwa umucamanza agororotse, ibyaha by'abari mu isi byari biremereye kandi byari biteye ishavu, uburake bw'Imana. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibabona ubwiza bw'Imana. Rero byaha byacu byasaba ko umwana w'Imana atagira agasembwa avyikorera ku musaraba. Rero Yesu kumanikwa ku musaraba cyari gihano cyanyuma mu bihano bibi. Mu Bisirayeli hari igihe bigeze gukora ibyaha, hanyuma Imana ivuga ati abo bantu ibyaha bakoze nubamanike, izuba ririgwe rirabakira umunsi wose, bapfuye bari ku musaraba. Ico gihe Abisirayeli bari mu bugaragwa, hanyuma basambana n'abanyamowabukazi, bongera basenga Bayali. Mose Imana iramubwira ko ibabaye cyane kubona Abisirayeli abantu Imana yatoranije bakoze ibyaha nk'ivyo, kwivanga n'abanyamahanga mu busambanyi, bongera bagasenga ibigwamana. Cyavuga ati abantu ntibakwiye gusa gutegwa amabuye, ntibakwiye gusa gukubitwa canke kwicwa, mugabo bakwiye urupfu rubi kumanikwa. Hanyuma rero ico gihano cyo kumanikwa nico gihano canyuma kibi kiremereye. Hanyuma na Yesu ari ngaha mu isi ariko aravuga, ariko arigisha, yaravuga ko azomanikwa, yaravuga ko umwana w'umuntu azomanikwa. Mu yandi majambo cyari gihano kiremereye, cyari gihano kibi, cyari gihano kigoye, cyerekananye n'umuntu yakoze ikibi gikomeye. Rero nico kiguzi Imana yashimye gutanga ibishije umwana wayo kumanika umusaraba kugira ngo duharirwe ibyaha. Rero ni kiguzi kiremereye cyane, kandi by'ukuri gifise ububasha bwo kudukurako ibyaha byose, byo kudukurako budukurako ishavu Imana ifitiye abantu kubera ibyaha byabo. Rero umuntu ariko araraba Yesu ku musaraba, umuntu ariko ariyumvira keye ko Yesu yakoze ku musaraba, aha ni ikintu ca mbere yobona ngene Imana yahariye ibyaha byacu biciye mu kiguzi kiremereye cyane. Hanyuma bigatera rero kwa gutuma abantu bahariwe ibyaha by'ukuri bumva atakintu kibagiriza kindi. Kuko hari umuntu wabwira ngo uraharuye ibyaha kubera Yesu yakubambiye ku musaraba, kubera wabitahuye kandi kubera wigaye, akumva umenga hari ibindi yokora. Oya, nta bindi bikorwa, no kwizera hanyuma ukakira imbabazi z'Imana. Mugabo kandi ikindi, umuntu yahariwe mu buryo buremereye bungana uko, umuntu yahariwe ibyaha, umuntu kugira ngo aharirwe ibyaha byasabwe ko hatangwa ikimazi nk'ico. Umuntu amaze kubitahura nk'uko, hariho ubuzima bwejejwe ahamagara kugenderamwo, ubuzima bwo kubaha Imana, ubuzima bwo gukunda iyo Mana yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo amupfire ku musaraba. Yego. Muri kahise k'isi hari abantu basanga bemeye kwitanga bakamanikwa nk'amaratiri. None Yesu ari ku musaraba atandukaniye n'abo bandi?
ubwa mbere ho Yesu gutangwa ku musaraba Imana yari mu ijambo ry'Imana byari byahishuwe ku mwana w'umuntu azomanikwa, ku mwana w'umuntu azotangwa ku musaraba kubw'ivyaha by'abari mu isi. Ni ibintu Imana yari yateguye kandi mu ijambo ry'Imana turabibonayo. Hanyuma urukundo Imana yakunze bari mu isi rwatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi habwe ngo budashira. Mugabo abo bandi nk'akarero nk'umumaratiri abapfuye kubera bariko baramuhama, abapfuye na ba Stefano barapfuye batewe amabuye, abapfuye mugabo ntabapfiriye abantu, abapfuye kubera ugushingira nta Yesu. Hanyuma ugo rupfu rwe rashobora kubera akarura abandi, hanyuma abo bantu bakavyitegereza kumbere bakizera Imana. Hanyuma hariho n'abaero usanga bashobora gupfa kubera ivyimviro kanaka bariko baraharanira, hanyuma abantu bakakira umwidegemvyo kanaka nk'amandependance n'ibindi. Mugabo ivyo byose bifise agaciro gashira. Mugabo urupfu rwa Yesu rwo rufise agaciro kadashira kubera umwakiriye umwizeye uburonse ingabire ubugingo butazoshira, uburonse uburenganzira bwo kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Uko urabona hari ico ntari navuze ngira ngo umuntu ahava anashimikirako uko gucungurwa kw'Abisirayeli kwarabacanye mu bugaragwa mugabo kuri gukora bajana mu gihugu c'isezerano. Nuko gucungurwa kwacu muri Kristo ego kuraducana mu bugaragwa umuntu akagwanywa agahamwa, mugabo kuri kuratujana mu gihugu gitekanye mwijuru. Rero niyo tandukaniro rihari aho umueho uyu munsi yopfira abantu birafite agaciro nivyo, mugabo ntizogereranywa n'urupfu rwa Yesu rudukura kw'ivyaha, mugabo kandi rukazodushikana mwijuru. Aho Petero avuga mu gitabo ca kabiri ciwe mu kete giyo rya kabiri kaza 13 ngo turetse ijuru rishasha n'isi nshasha ivy'ugoroka kuzobamwo. Byose batwereka ko ugucungurwa kwacu urupfu rwa Yesu kumusaraba rutandukanye n'izindi mpfa abantu bobambwa kubera Yesu navyabisumwa navyo nyene vyari byakoze ivyaha bari babibambye. Rero ukubambwa kwa Yesu kuratandukanye cyane n'abandi bobambwa uyu munsi. Ego ntibyahereye ku musaraba. Turabona kandi ahambwa. Mbega hajya yaragiye kuzimu. Ego hari ikorwa yagiye kuhakora. Ego ijambo ry'Imana iravuga ko yabwiye ubutumwa abari barapfuye cyane cyane bafuye bubaha Imana. Kuko ni nka paradizo, nivyo paradizo ntiyari bwategurwe neza ngo ije mu kibanza ciza, kibanza hafi y'Imana. Rero ubona kiya gisuma gipfuye kimwe cizera Yesu yarakibariye ngo uyu munsi uraza kubana nanje muri paradizo. Rero hariho paradizo yariko irategurwa. Rero nabari abantu bari bapfuye bugaranywe mu kuzimu barizeye nabo nyene imishaha yabo yaragiye igenda muri paradizo. Urabona Bibiliya iravuga muri Matayo 2:8 ego ngene ngo 2:7 ngo Yesu apfuye ku musaraba ngo ubwo nyene ngo imva ngo zirazuka ngo imva zabera biriva imva zabera ngo bariyereka abantu. Rero cyari kubacu kubohora urupfu rwa Yesu ku musaraba rwarabohoye abera bari bakiri mumva. Rero imishaha yabo yaciye igana mu kibanza ciza. Ego igihe yazuka naho yazukanye intsinzi. Igihe yazuka hoho vyarushirije kugaragaza ko vy'ukuri atari umuvugishwa asanzwe, atari umuntu w'Imana asanzwe, mugabo ko ari umwana w'Imana, ari Imana nzima afise ububasha no ku rupfu. Rero yarazutse aragenda ariyereka data ku gikorwa yakirangije neza, kandi ko vy'ukuri abaye wa mbere mu bazutse batazosubira gupfa, ko natwe bamwizeye tuzozuka. Yabaye insinzi ikomeye cyane, cyabaye igitangaza gikomeye kubera uyu munsi turiko turirata ko dukurikira Yesu yadukunze, yatwigishije ibintu bikomeye, akadupfira, akazuka mu bapfuye. Turatuko turavuga ibintu bitandukanye n'abandi bo kwirata, abandi ba ero babo. Ego Yesu aguma arengeye abandi bose kubera aho kantu kuko yapfuye akazuka. Mugabo kandi yaho n'ikindi nta cyayigeze akora. Abantu bose babaye muri nosi, abantu bose babaye bitangaza barakoze ibyaha, kuko Bibiliya yavuga ko bose bakoze ibyaha kubera Adamu,
mugabo kandi ko Yesu wenyene Adamu mushasha ari watakoze icaha. Ego none uno munsi abariko barahimbaza ibintu bihe bya Pasika Ego. bo bihimbaza gute? Ikibazo ciza cyane. Mbega uyu munsi Pasika tuhimbaza gute? Tumvise aho kahise kayo, ngene ari kahise karyoshe, ngene ari kahise gakomeye. Muzukuri umuntu yokibaza ati ko ntago zimuhuzu nshasha, ko ntarasho mfungura, jewe ngira nta Pasika mpava mpimbaza. Nabo ndababwire ko Abisirayeli mu guhimbaza Pasika ntibafungura neza. Oya. Ijya misimi tambiwe bavuga yari misimi bishi itagira revire ibibutsa amagorwa babayemo. Yari misima bita ngo imitsima y'amagorwa. Rero yabari imisi yo kwibuka ngene bagore muri Egiputa ngene Imana yabakuye mu magorwa. Rero uri kurimvira ku Bayuda Pasika ahubwo havuta utayihimbaza ufungura neza. Mugabo kubera tuzi ivy'ukuri ko Pasika itwibutsa ikigo Yesu yakoze ku musaraba. Tuyihimbaza tunezerewe. Tukasangira n'abagenzi Imana duhaje dusangira tukaganira ingene Imana yatabaye isi. Ikarunyika umukiza. Rero uwo munsi by'ukuri mukuru wo kwibutsa abantu bakibukanya iho Imana yakoze muri inosi. Bugiye wese ataza ikibi kiba ciganje mu by'ubuteye bwoba. Mugabo kubera Yesu yaje ikibi abantu baramurikiwe n'ubutumwa bwiza hanyuma barazana ubutungane mu isi. Baragabanya karenganye nubwo kataherengeteye. Barazana amahoro mu bantu kubera umuco wa Yesu. Rero abantu bohimbaza bwa mbere Pasika bibuka ko ari umunsi mukuru udasanzwe utandukanye n'indi minsi. Hanyuma kandi boyihimbaza banezerewe ingene muri Pasika hariho hatwibutsa ngene Yesu yazutse ko nazozuka. Hanyuma ko nabivuze nkuko Abisirayeli bahimbaje Pasika mugabo uri kwirabatwara mu gihugu cy'isezerano. Abantu bokibuka ko kuri iyi Pasika itwibutsa ko Yesu yaducunguye kugira ngo ntadugumize muri inosi. Oya, iyi si bw'irimwe amarira, irimo ivyago. Mugabo hariho iyindi si, hariho ijuru ritagira amarira, ritagira ivyaha. Burya Edeni yari ifise akajyango k'ivyaha kubera inzoka yaraje irahenda Eva. Mugabo iryo juru tuzojamwo nta caka izogerayo. Rero ni kibanza kizoba kidasanzwe, ni kibanza ciza cyane. Uyu munsi abizera twaramaze kugihonja kubera ntituba mu vyaha. Kandi hari amahoro n'umutekano Imana yaduhaye. Mugabo tuzokibaho mu buryo bwuzuye. Yesu azanye inganje yiwe. Azanye ubwami bwiwe bwuzuye. Rero iyo Pasika iratwibutsa ko turi ingenzi, hari ikibanza kidasanzwe Yesu yaduteguriye kubera ntiyoba yatanze amaraso yiwe, ntiyoba yatangiye iguzi cyose kugira ngo bigarukire ngaha nyene. Tube muri nosi turongore hamadupfe. Oya, birarengeye ivyo. Hari ikibanza kidasanzwe cy'umutekano Imana yateguriye. Rero ku muntu atarizera Yesu no mubwira by'ukuri ko ari ahantu hanyerera. Ico yiko Imana yakoze ikagitegura umwanya munini cyane. Uyo hanyuma abantu bagacaka uyo muntu agacaka ifata minenegwe. Uyo muntu azohanwa atakagongwe. Imana ishira mu ngiro ukugoroka kwayo. Mugabo ku muntu yagira ubona kayizera numuhigwe kubera abikiwe ibintu vyiza cyane, ibintu cyo kubana n'Imana mu mutekano, mu mahoro no munezero urengeye ku muntu yo uvuga mu majambo. Yego. Imbere ko twamita kino kiganiro wavuze ugitangwa ati Pasika no kurenganywa ibyago. Yego. Uranavuga ati harimo nakaruhuko. Imbere yuko twinjira muri ico gice aho uza gufasha mu kanya abantu bataramwizera bamwakire bamwizera Yesu Kristo, sinzi ko arakajambo ufise kanyu. Muzukuri nkuko ego Pasika twumvise mu ndondoro yayo ko ari kurenganywa ivyago. Twese twari abo gupfa rubi. Twese ivyago ingaruka y'icaha yari kuri twebwe. Bibiri bivuga ngo igihano kitoronkesha amahoro cabaje kuri Yesu. Rero ico gihano ivyo vyago byo kubera abantu bose abanyavyaha ivyo vyago Imana yarabidukuyeko. Ugo rubanza g'urupfu Imana yaradukuyeko ibicije muri Yesu Kristo. Naho rero umuntu akwiye gutahurisha yego Yesu yakoze ku musaraba hanyuma akizera Yesu akamwihereza kugira ngo amubere umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Hanyuma abone
gukira ico cago. Ico cago umuntu agikira kabiri, agikira muri ubu buzima bwa none aho satani atakwigenza ko ashatse, mugabo aho umuntu aba afise uburinzi bwa Yesu Kristo. Mugabo kandi ico cago umuntu akirindwa muri bya bihe bidashira, aho bamwe batamwizeye bazoba bagiye mu gihano kitazoshira, Imana izobihanya abanyabyaha na satani n'aba marayika bagararije. Mugabo kandi Imana ikaba yateguye kibanza ciza ku bantu bayizeye. Ego. Yes. Murakoze cyane muri kano kanya hari ntikora televiziyo itaje. Ariko bavuga ati nizo tumvise ko hari cyakoretse, tumvise ko hari akaruhuko k'abana y'Imana. Twumvise ko hari icago umuntu carenganya umuntu, hari kurokoka. Mbega mushobora kudufasha natwe twakira ubugingo budashira ko twese yuko yatanze ubugingo budashira. Rero muri kano kanya abantu ataramwizera, abantu Yesu Kristo wafasha mu kubarongora mu isengesho ryo kwatura bamwakire nabo kugira muri Rw'amaroma 10:19 ati niwizesha umutima yuko Yesu ari umwami ukatuza akamwa kawe yuko Imana yamuzimuke mu bapfuye uzokizwa. Numva harimo kurokoka. Sinzi ko bafasha muri kano kanya abo bantu bakakira ubugingo budashira. Ego cyane umuntu ariko arankurikira yatahuye neza kundi gushasha ko Yesu ari umukiza, kandi umuntu yumva by'ukuri afise ubwoba bw'ubuzima bw'icaha bayemwo, kavuga ati mbega iyi migozi y'ivyahano ikira gute, uyu muntu afise uruhagarara rw'iyo yoja inyuma y'urupfu. Uyu muntu inkuru nziza nuko Yesu yatanze ku musaraba kugira ngo abamwizeye baronke guharirwa ivyaha kandi baronke ituze ko bahawe uburenganzira bwo kuzoja mu ijuru. Rero reka mukurikirane muri no sengesho aho ngiye gusenga kugira ngo wakire Yesu, wizere Yesu, hanyuma akubera umwami n'umukiza ubuzima bwawe. Dusenge. Gusubiremo ya majambo uti data ndatahuye ko warungitse umwana wawe kugira ngo abe umucunguzi w'abari mu isi. Ndagushimiye kuri ico kimazi kidasanzwe catanzwe kugira ngo duharirwe ivyaha, kugira ngo turokogwe. None mwami ndaje kuri wewe kugira ngo unyakire mu bana bawe, umuharire ivyaha vyanje vyose, umuhemu wawe yuzure ubuzima bwanje kugira ngo ndongogwe nawe. Mwami urakoze, nizeye igikorwa cakoretse ku musaraba, nizeye ikiguzi catanzwe c'amaraso y'umwana wawe, nizeye ko maraso yawe nakiye guharirwa, nizeye ko maraso yawe nakiye akaruhuko. Urakoze ko ivyago bindenganye, urakoze ko igihano kituronkesha amaro cabaye kuri wewe, kandi urakoze kunyakiye mu bana bawe. Ndagushimiye ko umpaye agakiza, kandi ndagushimiye ko umpaye ingabire mudashira. Izina ryawe rihabwe icubahiro kuko uri Imana nziza. Mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Amen. Pastor murakoze cyane ku majambo meje muje gushikirira muri kano kanya kubijana na Pasika. Ndazi ko benshi babitahuye bumvise Pasika ikisobanura inkomoko yayo, ukuntu bagiye barahimbaza, uno munsi ukuntu bimeze n'ukuntu kwe kuyihimbaza. Rero turabashimiye cyane kuvyimviro bize muje gutanga. Ego nanje ndabashimiye kandi ngashimiye n'abantu badukurikiranye, ndabifuriza Pasika nziza, ndabifuza ko boyihimbaza nk'abantu bayitahuye biyumvira no kubandi bakiri mu mwijima, bakiri mu vyago canke mu gacinyizo, babasabira kugira ngo nabo baronke mu idegemvyo Yesu yaduhaye. Ego murakoze cyane. Ndashimiye cyane nawe kuri televiziyo itaje wumvise ico Pasika isigura ku buzima bwawe. Rero uri kurayihimbaza wibuke yuko icago cakurenganye. Wibuke yuko wahawe akaruhuko muri Kristo Yesu. Wibuke yuko waronse ubugingo budashira. Kandi pastor yavuze neza, wibuke yuko kujya bisira bafite urugendo bava mu kibanza kimwe aho bari barushe umugago urugendo bashitwara mu bugaragwa, muga kandi bagiye mu gihugu Imana yabateguriye cyaho bazuruhuka bamerewe neza bakabaho neza. Nawe wibuke yuko Yesu yavye ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahari natwe abareho tuba. Murumva yuko hari ivyizigiro vyiza ku bana b'Imana kubize Yesu Kristo. Mu miryango iyi Pasika igarukane kandi umunezero mu miryango yanyu. Mu gihugu ino Pasika izana umunezero mu gihugu. Umuntu wese ahari ino Pasika imubere insiguro idasanzwe yuko Yesu Kristo yamucunguye kandi yamugiriye neza, yamugize uwidegemvye. Rero murakoze cyane, mugira ibihe vyiza aho muri hose. God gave me a song I will sing for the rest of my life.